tuna nguvu na tunaweza. Asubuhi kukicha tuamkia kazini kwa ajili familia zetu. You are my sunshine, uri kizigenza. Wogu koma koma yotangura jewe dale. Uri nsiguro nini kuri jewe, sinoronka ingenda bivuga utumanuza. You are my only. Zina bazi neza ni Godson Chief. Godson Chief. So Godson Chief uratubwiye uko uri mu coiffeur. Amatwa nsumirano bavuga kuri no muririmbyi nivyo. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Nitwa Khaisa. Yagarutse muri cya kiganiro mukunda muri benshi. Ni Sky Media Presents. Twama tubaryohera nkuko bisanzwe, twama tubakorera ibiganiro biryoshe cyane. Aho ndabazanira bamwe mu banyempano babizi, abaririmbyi, abakinyi ba film n'abandi mu bijanye n'ivyo. So guys, uno musi nabazaniye uwundi munyempano umwe n'umuririmbyi w'umusore, sinzi ko ari umusore ariko turaza kubimenya. Numusore abizi cyane, numuririmbyi ubona yuko anambaye neza. Tunagushimira cyane ko wambaye neza. So munyemerere tumwakire mu kiganiro cyacu. N'amahoro. Amahoro. Urameze neza? Ndashima. Wo kwibwira canke wo kwibwira abadukurikiye? Je ku mazina nawe n'abavyeyi banyitwa Nduwayo God. Nduwayo God. Nduwayo God akora iki? God. Akazi nkora jewe. Ndo mu coiffeur. Uri mu coiffeur? Je nakuzanye nk'umuririmbyi no munsi. Nakuzanye hano mu kiganiro cyacu nk'umuririmbyi. So watubwira nickname yiwawe nk'akazina nk'izina canke akazina ukoresha mu rugendo rwa musique? Izina bazi neza ni Godson Chief. Godson Chief. So Godson Chief uratubwiye uko uri mu coiffeur. Amatwa nsumirano bavuga kuri no muririmbyi nivyo? Nivyo cyane. Usanzwe uririmba? Cyane. Usanzwe uririmba? Ndaririmba jewe. Mbega bashimanze turirimbire cyane. Ko mubishaka tu. Turirimbire rero. Mahasra pigeni kelele, tuna nguvu na tunaweza. Asubuhi kukicha tuamkia kazini kwa ajili familia zetu. Haijalishi tunapitia mambo mengi tena magumu, tunakaza misuri atuchoki hata twapambana asubuhi mchana jioni, atulai like soja, twakeisha mambo magumu. Piga moyo konde, kaza moyo, ipo siku tatambana maisha. Wari uzi kuririmba neza no? Asante. Bari bamaze kubikubwira ko uririmba bien? Ndavyo barabimbwira pe. Kuririmba neza. Ukuntu nakumvise uririmba, urafise ukuntu uririmba nk'aba Tanzania? Basi Giswahili je kiri mu ndimi nkunda cyane gose. Giswahili nico kikorohera? Nico ukunda kuririmba? Cyane. Gusa n'ikirundi ndaririmba, gusa nyene Giswahili ni kinyorohera kenshi. So wotubwira ni ryari wamenye ko ufite impano yo kuririmba? Basi je kuva nkiri muto wa basi tu. Kuva nkiri muto nakunda kuririmba. Burya je narimvye no muri chorale. Warivye muri chorale? Cyane. Chorale yagute yo muri Eglise? Eglise y'Abadventiste. Ni usanzwe nasenga? Cyane. Uri mu Adventiste? Biremewe none ko mu Adventiste aja muri secular music? Basi buri umuntu wese basafise ikintu akunda. Uko bimeze gusa nyene naje basi muri make nkunda umuziki sana. Donc abantu bo muri Eglise babifata gute? Oya byo ntibabyishimira gusa nyene
byarananiye kunyegeza intuzi ikintu canje niyumva mu jewe. umaze kuja muri Sekira Music watubwiye ko wari muri chorale. nta okay bavyakiriye babifashe gute nyene ntibaciye bakubwira ati buye rewe muri chorale yacu nukirimwo? Oya muri chorale bavyitwa kuvuga bakunda kuvuga ngo wagushize ngo nyuma y'urusengero. Muri chorale baraguhagarika kuririmba mugabo ngo musenga nkuko bisanzwe. Ubu rewe baragukuye muri chorale kubera wagiye muri ari problème kweli vya bintu biragoye. Biragoye kweli. Ufise Godson Chief nuko sinike. Ufise indirimbo zingahe? Indirimbo zanje ndi jenyene ni imwe yonyene iri kuri YouTube channel. Indirimbo yawe wenyene? Ndi jenyene. Uri wenyene? Hariho iyindi wakoranye n'abandi? Iriho. Iyo ya mbere yitwa gute? Bayitwa Isi Nziza. Isi Nziza by Godson Chief. Yeah. Hamiyo ya kabiri? Ya kabiri bayitwa Don't Bother Me. Iheruka gusohoka vuba nyene. Iracari nshasha kandi iraryoshe. Kubifuza nko kuyiraba genda gasacinga Don't Bother Me by Indostrino Baby. Ni Indostrino? Yeah. Ni Indostrino urumva mwebwe murabafatanya bikorwa biwe. Wewe nande? Ni Godson Chief na Gift Once Again na Indostrino Baby. Indostrino Baby. Yeah. So ndakubaza ku ndirimbo yawe ya mbere yitwa Isi Nziza. Kubera iki Isi Nziza? Isi Nziza. Isi Nziza basi byanje muko nyene ndandika mvuga ati indirimbo yanje ndayitwa Isi Nziza. Kubera nini y'urukundo. Iyo inspiration nyene yavuye kuki kuko abaririmbyi benshi barakunze kutubwira yuko mu kwandika indirimbo kenshi bafatira ku bintu biba vyarababayeko. Ntabeshe ico gihe narindi mu rukundo ruraho. Urukundo rwari rwagusaraye? Rwari rwanyoheje umva nyaca mvuga ati indirimbo nce ndayituku. Wayise Isi Nziza. Wayikoreye hehe indirimbo Isi Nziza? Kwa Chizo Boy. Chizo Boy. Muri CB Music. Ni Bujumbura ho? None watubwiye ko usanzwe uri mu coiffeur. Uburyo bwo gukora indirimbo buva nyene muri ayo mahera usanzwe ukorera muri uwo mwuga wawe cyane? No kugenda umuntu asevinga duke kugira ngo ariko ngiranga impano yo yegeze imbere gusa nyene usanga bigoye kugira umuntu akure amahera yo gukora umuziki hariya mu coiffeur. Gusa ubundi buzima burabandanya tu. Ubundi buzima burabandanya. Ndashaka ubwire abadukurikiye ni gute Godson Chief yatanguye urugendo rwe rw'umuziki. Uduhe nyene histoire y'ukuntu byagenze like nyene byatanguye gute wabijemo gute ni gute wavyisanzemo? Basi je kuva ngira ngo ndi nko kumyaka ingahe nka 18. Je ujana namye nandika indirimbo. Ayo nandika indirimbo mvuga ati je umunsi umwe bizoshika umunsi umwe uzogera ninjire muri studio mpime ijwi ryanje. Umva ico gihe nari ndi Bujumbura kubera nakora muri Asantez. Niko uca mvuga ati kuba ndose amahera basi yo gukora n'umuziki n'umwe reka nsimbire yo numve kwe. Niko kuca nandika ijya Isi Nziza ca ndinjira ku recordinga nuko bimeze. Nyene ni zihe challenge wahuye nazo igihe wari kuri recording? Bwa mbere ushika muri studio bwa mbere byagenze gute? Ubwoba bwobwo ntibwobura. Wari ufite ubwoba kugiye muri studio bwa mbere? Wari ufite ubwoba gusa? Ndimo wari usanzwe wowe umenyereye ibijanye no kuririmba? Ryari rya mbere ugiye muri studio? Bwa mbere uja muri studio? Ryari rya mbere nyene winjiye muri studio nyene? Ntibwari ubwa mbere kubera harabajama bakunda kuza baraja ku recording nyene town hariya. Abaherekeza nkara uko babigenza niho gumana gakatoke kandi mvuga ati je nanje umunsi umwe nzokwinjira. Gusa senari bwahagarara imbere ya ntuze ya mic mvuga ati kandi gomba recording.
indirimbo yawe isi nziza umaze gukora iyo ndirimbo yawe ya mbere nta kintu nigiki cyaguteye kumva yuko wobandanya ukora n'izindi kuko benshi birashobora gushika akaja muri studio agakora indirimbo yiwe ya mbere hanyuma iyo ndirimbo yiwe ya mbere akaba ariho ahereza akabona ati ibi bintu kweri jesi nyene nigiki basi cyaguhaye inguvu zo kubandanya ukora ku bantu bumvise ico gikorwa canje ca mbere bagumye bankoraje bantera kuraje bambwira ati mbandanye simpagarike ati kubera ibaya nimba ari indirimbo ya mbere umva ntibari bizeye kari ya mbere bambwira ati ebana mbandanye umva nanje mvuga ati niba biruko mani ati reka mbandanye ati reka ngerageze hari aho vyogera kure so Godson Chief ni uyuhe muririmbyi akwenspira hano iwacu mu Burundi mu Burundi bwose ego mu Burundi bwose nyene uvuga ati uyu kweri ni Double J yaranyica Double J ni wawe ninde mu rapper wa mbere wemera hano iwacu mu rapper Bface on the floor gusa ayabandi ba underground nyene ubu nyene barikora fresh gusa Bface nyene arabishoboye sana ninde muririmbyi ubaye ugiriwe amahigwe yo gukorana nawe wo kubasi wo kwifuza gukorana nawe wo bishima yanavuga ati ewana tijimba inkoranye na naka kwe noryoherwa sana mu Burundi uwo nyene Double J nakubwiye urumva yuko ukoranye na Double J wowe Zeba bitesa sana Double J kino kiganiro nakibona kwe turagusavye support ko muririmbyi wacu so turaza ku ndirimbo ya kabiri watubwiye wakoranye na Ndosrino Baby na ndekandi na Gift Once Again iyo ndirimbo watubwiye ko ari ya Ndosrino Baby ni we yaje kubasaba featuring canke nimwe mwayimusavye oya yaradusavye so nimwe niwe yayanditse canke nimwe mwayanditse mwese muri kumwe indirimbo niwe yayanditse mwebwe mwaje mu complete gusa mushiramwe amaje numuhinga kwandika arashoboye numuhinga vraiment kuko ngerageje kumva n'amajambo arimo n'amajambo meza cyane iyo ndirimbo yakorewe hehe numva ntaye kubaza ko byinshi kubera ko ifise nyene indirimbo yakorewe ni muri Sky Media muri Sky Media niho yakorewe barabizi tugushimire vraiment ko bavuze ko babizi so hoho muja ku recordinga iyo ndirimbo nta challenge mwahuye nayo nyene like kubera yuko indirimbo atari we wayanditse biragoye burya kuyiririmbo utasanzwe umuntu w'umuhinga basi kubisanzwe umenyereye kuririmba indirimbo kabuyizi nta kiba kigoye gusa twarahuye n'ingorane nyinshi nyene turiko turarecordinga gusa byaragenze neza nubwo biruko byaragenze neza iyo ndirimbo irafise video mwarayikoreye video cyane gose ninde yayikoze video y'indirimbo yanyu video no bitwa Eden Haka niwe yayikoze mwayikoreye he ngahanye ni muhinga okay iyo ndirimbo yanyu rero umuntu dufate nk'ubu unya ari nk'umuntu okay nubuhe butumwa burimwo nyene like mu nyandirimbo ndava nanigwa kwishura okay basi umva ijanye no gucana umukobwa nyene Jumwe ni ibintu okay wakundanye n'umukobwa then ariko aramukatira none basi batari nko kumwiyama basi areke kubagora iyo inspiration ndumva yavuye ku kintu gikomeye aho biri hose ni nka true story tuzobimubaza Ndosrino Baby so watubwiye ko uri umucoiffeur ukorera hehe neza na neza kugira ngo hari n'umuntu yumva yuko yoguteza imbere mu buryo bucanka ubundi ari abantu bimwesha nyene like ibintu nk'ivyo
uturangire neza na neza hano ukorera kugira ngo ari umuntu afite umutima mwiza, ari umuntu afite umutima wo gufasha akora ako kantu. Isa riherereye mu Gasenyi hajya imbere ya Hope Peace Company. Impande nyene ya Hope Hotel, ya Hope gatatu yo mu Gasenyi. Biregeranye neza. Niho ukorera. Iyo niyo location yawe. Turatumire rero abafana bacu abari ngahe Muyinga hafi ya no mu micungararo yaho, turabasavye mwumvise aho mwene wacu akorera ni vyiza, turafise umutima mwiza wo gufasha. Murabizi yuko ata muntu yigira wenyene, umuntu agirwa n'abandi, so tuze turagira turabaduteza imbere tunafasha bamwe zimwe muri zimpano ziriko ziraduga, na cyane yuko je maze kubona ko ari benshi cyane, kandi vraiment tushize hamwe tugakorana tugafashanya byose vyogenda neza, ni hamwe two kwisanga dusigaye turi ku rundi rwego. So Godson Chief, ndakushimire ku kanya keza uduhaye. Tubazo dukeya nyene nka dutatu twanyuma tuce duheza ikiganiro. Indirimbo zawe umuntu abaye azikeneye yo zisanga he? Ku rubuga rwa YouTube kwandika Godson Chief Official. Ni Godson Chief Official, iyo ni YouTube channel, Instagram nayo nyene hose ku ma platforms byose nuko nyene Godson Chief Official. Hariko indirimbo ijya mwakoranye nabajyanye hariko isi nziza yonyene, gusa vuba ibikorwa biko biraza. So utegura gute kwagura umuziki wawe, utegura gute kubandanya uryohera abandi abafana bawe nyene, ni ryari uteganya kuduha kindi kintu gishasha? Nitwatangura umwaka mushasha igikorwa kizoba cageze zozana na new banga inshallah. So akajambo kame ku bafana bawe cyatugira ko duheza ikiganiro cuno munsi. Akajambo kame ku bafana bawe tuca tugira ko tukugarira hano ikiganiro cuno munsi. Maybe tuzogutumira ubwa kabiri. Twebwe muri Sky Media turakunda abantu. So tubwire rero twebwe nk'abafana akantu wo tubwira canke ijambo wo dutekerera nyene ry'umunsi. Jijo nofana no saba abagenzi inshuti abantu bose bariko baratwumviriza nuko bokomeza gushigikira umuziki ndundi, bashigikiriza impano zikiri zitoya ntaho turagera. Gusa turacizamura, bakomeze batera intege ku gukurikirana imbuga zacu. Ico kizoba kiri mu gikorwa gikuru bazodukorera cyane. Naho ikindi naco oya heza tubwire ni bon, tubwire ni sawa, twebwe natwe turakunda kumviriza. Hari naho wosanga ni n'ikintu nyene kizima cyari kugira ico kitumariye twebwe nk'abantu bagukurikiye, cyane nk'abakunda indirimbo zawe, cyane nk'abakunda ibihangano vyawe like nyene. Ico kindi nagomba mvuge niko ndavuga ati birashika umuntu akarora nk'uburyo bwo gukora umuziki bivanye n'ukuntu ataburyo nyene, gusa kuba afise ubushobozi yozamura impano naco biba bitwaye kubera ntawo mugayisha na cyane. Impano ngahi Muyinga ni nyinshi sana, ahubwo gusaba buze support. Uravyemera? Cyo nico uravyemera? Hari osha kubona umuntu aririmba neza, arazi kwandika, mugabo hagera kuja muri studio akabura uburyo bivanye ngira n'ukuntu ubuzima nyene butaba buhagaze neza. Rero twebwe twasaba jewe basi nasaba abagwiza tunga nyene, abantu babona ko bifise batumenemwe mutahe, nibadutemwo batumenemwe mutahe, hari gihe vyogenda neza kuko nitwabagayisha quand même. So Godson Chief, tugusezere tunagushimire. Gusa ntiwogena utaturirimbiye kandi karirimba ko mu Kirundi naho twumva ingene bimeze, cyangwa turirimbire isi nziza nyene sinzi. You are my sunshine, uri kizigenza, wo gukoma yotangura jewe dale,
uri insiguro nini kuri jewe sinoronka ingenda bivuga utuma ntuza you are my online yeah nkurikira nkuyobore my baby yeah tujane oh, oh, oh. Isi nziza twibereho oh, oh. Iyo yari isi nziza by Godson Chief. Murabe mumukurikirane mumusapotinge guys, biba vyiza iyo dufashanije sivyo. So tugushimire cyane ku kanya keza waduhaye. Yari Sky Media, karibu nanone. Asante sana. So guys, tubashimiye cyane ku kigoro no kubwitange mutugirira nk'abantu banyu nk'abantu bacu. Mubandanye musharinga, mukomentinga, mulayikinga ibikorwa byacu kugira ngo natwe turonke inguvu zo kubandanya tubaryohera. So yari Khaisa, ni Sky Media Presents. Ndabashimiye cyane kanya keza mufashe ko gukurikirana kino kiganiro. Mubandanye rero mudutera intege. Bye bye.